ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane. Iyo ndirimbo yo kwa muririmba ari ihagarare. Ikindi naco birashoboka ko ayo matwi yawe batumva neza, ariko nagira ndakubwire yuko ariya ntakimukeneye mu buzima bw'iwanje. Point. Sheri wanje ukomantaza umutima nkuko ntibituma inyishu ibibazo yateje igaruka. Abeli wanje ndamuzi, ntanzi gafise, ntanzi kiragira pe, arababarira. Ndazi neza ntakikiranya ko ni wikangura uza gusanga ibyo byose ndiko ndakubwira rukuri. Waraheze umubabarire utora inyishu nziza. Wahejeje? Yego. Nundi munsi sinzosubiye kumva ibyo byambo. Utashaka kumbona ubundi wejewe. Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Kunda. Ndawigize kije. Ariko be. Sinagombye kumvira kujya mu. Cyamana ko nagomba kuntara na boss wanje. Karere yanje ndayishira mu kangaratete. Ngo ni impuhwe zanje ngo nje gufasha abantu ntazi ukuri kwabo neza. Ivyo nanje navyumviriye. Gusa sindabona ingingo nyeze nayo fatwa. Ubona gute turondere kwanza ukuri imbere ko dufata ubwo video? None uko kurushye tukumenya gute? Nabona ugifite imbere yari. Mu telefone muvugane, umve kwanza ivya kuganiriza. Hamuzoca mbwira nanje vugane na papa, numve campanura. Very easy. Cyo birasanzwe cyane. Ndabikora this night. Usuri mwitsa? Telefona cyakigaho kibwire tuje muri ya program. Wari wangize mbwa decor wawe. Hey baby, come on. We nujere ubuzima bwanje nakazi ka kene ko bwononeka. Manira kubona.
ngira nsubire inyuma. Sawa, kasubire inyuma tuje kuruhuka. Nta kibazo. Hama umusaza wanje yambwiye ko ariko akora ibishoboka byose kugira umusore na Abel. Kandi nanjye na mama turi ku mavi. Ko twabusabira. Kugira Imana yumve imitwaro y'imitima yacu. Ariko ikintu no gusaba. Nimba nawe basutemera ivy'Imana. Umfasha. Ugafata umwanya na mutoya. Ukaturasenga. Kugira Imana idufashe twese. Nyaze kari sawa. Ego. Nzogerageza ngo ibishoboka byose. Hama kumbwiye ngo hari umusaza wawe ko aramfasha. Umusaza wawe yuwe. Uzomenya nta kibazo. Sawa. Eka ndavuga kano kawe kwanza. Tugakanyo. Ndazeje. Aho ushakire naho uraye. Sawa. Wite. Vale, nari mu bantu niyo mpamvu uciye nsohoka hanze kugira tuvugane neza. Siko. Urabona bijya bintu twavuganye tukiza kubikora twicaye tukabipanga neza ku buryo akazi kagenda neza. Ntihagire icononekara kandi ku mwanya. Siko none. Ivyo binyemereye nta kibazo tuzokorana nta ngorane. Sawa hingasha so ndaguhamagara. Poa. Sahiri gute? Urakomeye? Ja, nze neza. Umva rero Sahiri. Aho ubona je ndakuwenda ukeneye. Nari maze iminsi mpagarara no ngaho kugira ndabe yuko no kubona. Nubwo reka natombe ndakubonye. Hariki. Reka ndagutume. Niba sura kumumbonera ariya. Reka ndagutume ubutumwa uzobumumpere. Kuko barandangiye naragerageje no kurondera kuri ya shuri bandangiye musaza we yigako. Nararondeye narebuye. Bisa no kuri telefone ntatoreka. Ofisi ubutumwa nyabaki. Umva ndakubwire. Uzomumbare ni wasaba kumubona. Uzomumbwire ko Nabil yitavye Imana. Sa? Naragerageje kumurondera basi kugira afuma aja kumufoma. Narahebuye. Basi uzomumbwirire niyashaka basi kuraba aho imva yiwe iri. Azondonde ndamwereke aho imva yiwe iri. Sayi birababaje. Pole. Wahangane cyane. Hamani nabona nzagerageza ndabimubwire. Gusa nyine ukomeze kwihangana siko. Urakoze cyane. Sawa kibiye byiza. Mutano, karibu. Karibu. Ukoze. Niko. Tubazimane. Oya bon, ibikenewe. En fait, sinari sanse kwinjira iwawe. Gusa nabonye bikenewe kuko nari mfise ubutumwa ashaka kubushikiriza nariko ndarengana. Cyamvuga ntireka ninjire ndamushikiriza ubwo butumwa. Tamana amahoro. N'amahoro. N'amahoro n'ukuri tekana. Nashaka kukubwira ko ndagushigikiye. Ndagushigikiye ushigikirane na mugenzi wawe kuko ndibaza mu minsi iri imbere mumaze kuba mwashigikiranye bikwiye
muzoza muratembera isi yose muzunguruka ibindi bihugu. Kuri ivyo rero nibwira yuko n'ibintu byanje ibikorwa byanje bizoba biriko biramenyekana gusumba. Byari ivyo byari ivyo mugira ubugoroba mwiza. None ko muciye mwihuta gose atubaza Imana tubahakara none turi kumwe n'ibisari ntacu mugize neza kwaje. Hama Aria mbabare cyane ku makuru nje kukubwira. Niya gukomeretsa ku mutima wihangana ko nanje niko nayaronse. Siko. Sha. Sinzi ko ari amakuru uzombwira ngo nera umutima mubi. Kiretse araza kukubandanya komanaza umutima wanje. Ubundi wumva amahoro. Okay. So. Hama amakuru naronse nabwiwe n'umugabo wawe. Namakuru yicavutu sana ku mwana wawe. Niyo rero nanje kukubwira. Ndagusabye no wambwiye hano mba. Sinkeneye ko aza kuntukira ngaha. Nuko namusavye amuzina nabenda ukuntu musaba imbabazi. Ndabe ko umutima wanje naruhuka. Nibaza ko iryo kosa atajyana ari gukora pe. Ahubwo gusa ikintu yambariye ngo Nabili yarapfuye. Kandi ngo baragerageje kukurondera kugira ngo ngende ku maziko yiwe ntibigeze bagutora. Baca bahitamo nyine kubireka. Rero yantumye ngo niwaramuka wumvise yuko ushobora kugenda kumuraba aho bamuhamvye uze umurondere hama gutware hanyuma kumbura umusezere. Nico no kuri naje kugushikiriza. Nizeye ko ivyo uri kurambwira atari ivyo ndiko ndumva. Ntibishoboka. Uravuga ndi yapfuye. Nabwira umuhungu wanje. Of course. Okay, murakoze ku makuru yawe. Aria wihangane cyane. Wihangane pe. Nabikubariye ko atakundi kuntu nabigenza kugira ngo ndabikubwira ariko nuko nyene vyagenze. Hama ikindi I'm sorry. Sinanje kwicara. Nari urengana. Yari juste gusa kugira ndakubarira amakuru ameze ngende. Rero wihangane cyane. Siko. Habisigara muhoro. Umviza mabuja. Ndakubwira ati jewe nokora mu iperereza ugaharira. Ubu ugiye kuvyemera ivyo ngiye kuzana. Sivyo? Amatoho zanje yose ndafisa. Ko muvuye kwa hariya? Wazi ukuntu twakurondeye? Wewe waruzi ngo byagenze gute? Iperereza ryose ari ngaha. Umva. Diri yose wantumye nayihejeje.
igisigaye n'umbwire ati ngire operation fini ndagushikana haba cyangwa tubirinde twanza turyame. basha twagenda isaha ako kandi yoca dukema kubera nakarayanya kumbaza nkaca ndamumenyesha ariko mgeje ntaho uzoba nikerejo kanira ko kumbaza rera ko onya turarengeje urupangu kuri burofa bose nakubwiye ko nambara rusimba wonyine abaheye cyo nabonye haba neza cyane pe ubire gisigaye wowe nimba ubona ko bidakundira munsi turendeye tuzo tugende cyo mugabo rero imbere ya byose iki haje matangure naho kujya nk'utabizi shiraha ibyanje ushaka iki shiraha amabu cyareka korere reka kugufyina n'amafaranga wese namana gucora iminsi yose ibijya by'iminsi yose bihuranye nibi akana kandi kazima buja ntovyitiranye turiba mu boss tumenye ko ndi boss wawe mawe uragenda kumvuga gose shiraha umuboss araherana turibuka ko ndi umuboss wawe nano guheranira urahora ede nta nicura nkorera waramunyeretse babuje byo kukwereka biri ku ruhande amafaranga n'ikindi nera no cyamvuga tutampa amafaranga sinamukwereka okay sawa tekana sinama nagucore none bayi bitandukanye n'ivyo twaravyumvikanye mabuce sawa tekana rero ejo ni wamunyeka nzoheza ndagucorera batsuko wo kwegera umuntu kundi yaburiya y'umuruturutu Mfasha nani nicare ngaho. None nicare ndahicara gute? Ntacuba ukwicara. Shaka nigwire. Wende nguye hiyo. Nta kintu na kimwe ubu. Ufata kuno kuguru kwanje. Mbeho umuntu agiye kuraba mubonye. Canke yakugaye ko nka mbere. Ariko yari kureka kuza gute kandi yazanwa na nene. Gusa imigaro yiwe niwe yanteye ikibazo. Yaje yavyimvye yigiza kamana. Womengo so mutipe kera twabona ngaha muri quartier. Yakubiswe n'ubuzima fresh. Nivyo ntibitangaje. Abasitari bose niko bameze. Cyane bagiye guhura n'abantu batasanzwe bamenyeranye. Ndatekereza aho gara. Ahubwo ibyo wagiye gusa wabyemerewe cyangwa yakwimye umwanya wo kuvugana nawe uratinya? No, kuvuga navutse. Nubwo yagumye nzibagiza bikanyuma confidence yo kuvuga icyo nshaka neza. Ariko kandi ikijanye n'inyishu. Aho no hakiri kibazo. Yambwiye ko agiye kuvyiyumvira. Guhamaza umenyesho hanyuma. Reka tugume dusenga. Kwaguhaye n'umwanya wo kumviriza. Usanga Imana yamukoreyemo amakavyumvirako. Kandi nane nzogerageza. Umembaza nene. Usanga hari cyo dufasha. Ako karashobora kudufasha kwihutisha inyishu. Kuko urabona nkamwe byo rinda bishika. Boss akaramuka yakiriye abakozi tuko turarokrita. Nukuri kwimana nta kintu na kimwe byo babikimariye. Mbari hatari. Katubandanye dusenga. Mbe kweko baje kwicara ngaha kandi abandi bari mu nzu. View only na kano kayaga wumva. Okay. Uje kumeza.
sawa genda ndaje Oja kubirara inyenyeri. Ndakubise. ufise ibintu byinshi zinyibutse Aha. Fiko akira mbwiriki mana ubwingo bwanje ndabushitse mu kiganza cawe ndakwinginze undende we nifiko mvugana nimero yawe sindayita bibutse ngo ndacakwibuka humura hano ndi haratekanye urafise akanya tuvana ubu nyene cenze kongera kandi kanya je buri gihe nama ndi free wowe mbwira nimba wamaze gupanga nimba ari n'uno munsi mvuze ndakubwira ikintu kimwe hari ibintu ushaka ko tuvugana amasoko yandi rero nimba ntakugoye nagomba kurungikira adresse n'amafaranga ya taxi kugira ngo umugoroba uze kunsanga muhira hama tuyage mbona nkubona sinzi ko bikunda cyane tubigire next time aya ntiharagira yaho wondungikira amera ya taxi nkavyumva ngaho bije ukize ubugingo bwanje havyotuma munga bivuze ngo nimba nakwemereye nuko mbona bikunda kuko iyo ndabishakaniye kukwangira ko nashobora kungira sawa byose ni message gusa mbiza ntumbeshe bino bintu kabirata zo kwicuza ubuzima bwawe bwose byose ni SMS Shigikira impano yawe Shigikira impano yawe Ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe Ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima